kuri uyu munsi turamutse dutanguza ku mugaragaro ibikorwa bijanye no guhimbaza ku nshuro ya gatandatu umunsi wahariwe umutangakori. Uyu mwaka uyu munsi uzohimbazwa uhagarikiwe na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Ibirori bizobera ku kibuga citiriwe Intwari mu gisagara ca Bujumbura kw'igenekerezo rya 21 Kigarama 2021 ku civugo kivuga kiti tugwiza umwimbu turonke n'umusesekara wo gushorera hanze dutange amakori n'amatagisi duhimbawe. Uyu ni Pacifique Munyeshongore, akaba rero hari na komiseri mukuru mu kigo cegeranya amakori ya leta OBR. Hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru hambere yanishuye no kubibazo bitari bike vyabo, twongere tumwumvirize. Ikibazo ca mbere cabajijwe ni ikibazo c'intambamyi turavye ibikorwa dukora ku munsi aho muvuga muti nyuma y'imyaka 12 dukora haracibonekeza ibiturire abimwe twita fraud. Ati none inyishu mubona mwotora kugira mushobore gushika kwihangiro niyi. Iyi ni intambara ya misi yose, ibiturire fraud singaha mu kigo OBR gusa. Iyi ngeso mbe iri ahantu hatari hake. Uti mu kigo OBR none bimeze gute inyuma y'imyaka 12 mukora? Timufise inyinshi yihe kuva iki kigo OBR kigitangura. Imigambi yarafashwe kugira dushobore kurwanya abo bakaboko nabo bose badashaka ko igihugu gishobora gutera intambwe, kuko igihugu gitezwa imbere n'aya makori n'amatagisi, kugira aya makori n'amatagisi ashobore gufasha mu iterambere ry'igihugu. Ariko hari abatarumva kakamo, haracaboneka uyu cankuriya akigendera muri izo nzira zo mu binywabi, kandi bamwe bakabigira nkana. Mu kigo OBR rero turafise amategeko n'inzego zijejwe guhasha mwene izo ngeso. Mbere turahana n'agashimwe abarundi b'umutima badufasha muri ico gikorwa co kurwanya bakaboko nabo bakigendera mu kinywabi, kubaha akarusho, kubaha agashiruka bute cyo twita prime ingana n'ibice ingana na 10% y'amahera tuba twinjije avuye kuri ico gikorwa yadukoreye. No kuvuga yuko atweretse ko umuntu yaraciye mu kinywabi yari yivye leta amakora angana tuvuge nk'imiliyoni 100, tuca tumuha 10% y'izo miliyoni. Mu kigo OBR rero murumva yuko ntitureza amaboko, kandi turazi yuko izo ngeso zihari uko ziri no mu gihugu cose. Ariko intumbero twihaye mu kubagwanya ku buryo hazosigara bake babaho. Kuno kwishura kuri iki kibazo canyu inyishu irahari. Izo nzego ziri ngaha mu kigo OBR nayo mategeko ari ngaha muri OBR atomowe, nuko gukorana n'umurundi wese ashaka ko igihugu gitera imbere. Mbere tukaba twarashizeho n'agashiruka bute badufasha muri ico gikorwa. Ikibazo ca kabiri kimuriko murubaki icicaro gikuru c'ikigo OBR kiko kirubakwa mu Kigobe. Nivyo twoguma dusembereye muri ya makori nyene
hangira kica cishura n'ikibazo ca Floribert. Aya makori abene gihugu batanga niyagaruka akabasubirako, niyagaruka agafasha mu iterambere. Muri aya makori yatwabujwe niyo asubira mu iterambere ry'umwene gihugu mu kwiyubakira inyubako z'igihugu. Obere rero ntiyasigaye inyuma, turiko turubaka icicaro gikuru c'igorofa rizoba rimanitse rigeretse inshuro 12. Zoba ari gorofa ndende cane ngaha muri iki gisagara. Yamwo kwibaza atayo mahera ni ingurane. Singurane ni muri ya makori n'amatagisi atangwa na bene igihugu. Aha rero turahamagarira umurundi wese w'umutima ufashe ikigobe kugira aya matagisi ashobore kwinjira ukuri kwamye atayaciye mu mbavu. Namwebwe bamenyesha makuru murahamagariwe kudufasha kwigisha umutanga kori ko yotanga ikori atagonana, kuko ayo makori niyagaruka agafasha igihugu mu iterambere kiba kiriko kirakora. Hari n'ikibazo cabajijwe ati mbe turumva ko muriko murategura umunsi wahariwe umutanga kori, mbe hari akarusho mubona? Yaba atakarusho tubona ntitwari gusubira kuwutegura. N'akaryo keza ko kwirimbura nyuma y'umwaka dukora, n'akaryo keza ko kwirimbura ko kubwira wa mutanga kori aho tugeze. Mwumvise yuko tuzotanga n'udushimwe kugira tubakaburire gukora bivuye inyuma. Murumva ko n'icivuga ari kugwiza umwimbu, tukaronka n'umusesekara wo gushora mu makungu kugira wa muntu atanga amakori ku musesekara. Aronse icinjiye azotanga n'amakori atagonana. Hariho akarusho rero kadasanzwe. Ibiharuro mwavyumvise ingene vyagiye biraduka. Ikigobere umunezero ku gihugu, n'umunezero ko aya makori n'amatagisi yose twegeranya ntabikwa muri Obere aja mu kigega c'igihugu c'abene gihugu kugira abafashe mu iterambere barimwe. Uti none kumenga ego muravuga ati ikori amatagisi ni muzane, ati hariho n'amakori twagiye twumva ari karaza y'ingendeshwa, tego mwe murayegeranya, ati mugabo wa mutanga kori mu mufuko hakaguma hatifashe neza, ntihifashe neza. Ariko inyishu nari nayitanze. Ubu buryo twegeranya ni ku neza y'umwene gihugu. Ubu buryo twegeranya nibwo buzokora ayo mabarabara, nibwo buzokubaka izo nyubako, nibwo buzogura imiti. Twebwe mu kigobe mu mamisyo twahawe no kwegeranya ubwo buryo bwose tukabushikana mu kigo mu kigega ca leta kugira ubwo buryo bufashe mu iterambere ry'igihugu. Ahubwo umwene gihugu yategerezwa kumva ko ahamagariwe gutanga ikori n'itagisi kugira yamabarabara za nyubako za leta. Ubu tuvuye twaheruka mu ntara z'uburaruko gushikiriza inyubakwa za leta zizokorerwamwo ibikorwa n'abakozi ba Obere mbere n'abandi bose dukorana mu gikorwa ca minsi yose. Ni inyubakwa nziza zibereye ijisho kandi zatwaye amafaranga atari make.
nayo mafaranga si deni n'amafaranga yavuye muri za ntererano bivuga yuko uwo kumva ukigonanwa nuwo batarasigurirwa. Acanja no ku kibazo kigira gatatu wabajije ati akamaro ko gutanga ikori nakahe. Ikibazo nsa n'uwacishwe. Igihugu kizotezwa imbere n'abeneco n'ivyo mukora n'ivyo dukora, hanyuma bwa buryo utuvako ukatugarukako. Uburorero nabutanze, inyubakwa ziriko zirubakwa, amashure ariko arubakwa, imiti iriko iragurwa, amabarabara. Ahubwo igikuru muri ibi nukuraba ko uburyo tuba turiko turegeranya ukoreshwa neza.